Ndabaramutse mwebwe mwese bakunzi ba Peace International TV mudahengeshanya kwama mubana natwe mu biganiro tubahereza bitandukanye by'ubuzima bw'igihugu, impano z'Urwaruka, mu ndirimbo ndetse n'utugenegene. Uyu munsi rero mu kiganiro cacu turi kumwe n'umusore adasanzwe, ariko masha kwibaza ati niki he kintu tugiye kuganira. Tugiye kuganira ku kintu kidasanzwe cyane kiko kiratera imbere uno munsi kw'isi, arico bita Intelligence Artificielle canke ubuhinga mvaruganda canke ubwenge bukorano nkuko bamwe bagenda barabivuga. Uyu munsi rero isi tugezemwo nibwo buhinga buriko burakoreshwa cyane, aho benshi basa nkaho babwemeranya nabwo n'abandi nabo bakabuhakana bavuga yuko akumbure buzabugabanya ubwenge bw'abantu, ugasanga n'ubuzi bwinshi bugiye gutakara. Ariko none ubwo bwenge, ubwo buhinga hari ico bufasha mu bijanye n'ubuzi? Nibyo rero tugiye kuganira ko n'umutumire wacu adasanzwe, tumuramutsa tumuhanikaza. Murakoze cyane kubwo aka karyo keza kuba munyakiriye, ndabashimiye gose. Kumbure uramaze kuza kutugendera mu biganiro byakahise, uno munsi kuba kubona ubwa mbere baravuga yuko urinde. Okay, bon, ku mazina nitwa Cedric Nijimbere, kuri kaminuza nashoboye gukurikirana igisata bita Human Resources Management canke se mu Gifaransa Gestion des ressources humaines. Nuko ibijanye no kuziganya imitungo bitandukanye. Ego. Uno munsi rero uratubwira ibijanye na Intelligence Artificielle, ubwenge mvaruganda, ubwenge bukorano. Iyo umuntu yumvise Intelligence Artificielle atahura iki? Okay, murakoze cyane. Igihe cyose umuntu azokumva Intelligence Artificielle ategereza gutahura, no kuvuga ni ubwenge karemano, ubwenge mpimbano abana b'abantu bashoboye kurema kugira ngo bukore canke se buje mu kibanza cyo kwiyumvira nk'umuntu ariko atari umuntu buntu. Ego. Mu ncamake rero bukoreshwa gute mu bihe bisata? Igenda gute? No kuvuga ubwo bwenge no kwita yuko ari ubwenge mpimbano canke se abantu bashizeho ni mu ntumbero mu mvugo yoroshe kandi inyaruka kuba abantu bose kwitahura, ni ukuntu yorosha ibintu mu buzima bwa misi yose, aho ibintu byogoranye na cyane mu isi y'ivyakazi, ivyo twita le monde professionnel. Mu isi y'ivyakazi usanga nk'ibintu byogoranye, ibiharuro kugira ngo bitoreke byoroshe nako bigoye biriko bitoreka mu buryo bworoshe kandi ubuzima bukoroha. Buri make nk'umurundi ari hariya mu Cankuzo, yovuga ati nk'akahe karorero uvuze yuko yorosha ibintu bigumye, nk'akahe karorero? Okay, akarorero numva notanga ni kujya kuntu, kuko mu bisanzwe abiyumviriye gushiraho iyo Intelligence Artificielle hari mu ntumbero yuko, kuko urabona nk'ubonye mu isi y'akazi hariho ubuzi bwinshi cyane, ubuzi bwinshi usanga abana b'abantu babukora bagakoresha amaboko, ubwenge ugasanga rimwe na rimwe biragorana, ukaza wumva nk'akarorero hariho burya buzi usanga nk'akarorero nko kwa muganga ugasanga hariho nk'ivyuma runaka bisaba yuko abana b'abantu aribo baja hajya bakabikomanda kugira ngo bitange amaresultat ari nko kuri kazi zimwe zagiye zigorana, hanyuma ibintu bigatoreka inyishu kandi ugasanga resultat zije zimeze neza. Si nivyo gusa, hariho n'ama application novuga mu buryo bumwe canke ubundi usanga abantu bayashiraho ayo bise ngo ni ChatGPT nk'akarorero, kubera ko ari en collaboration niyo Intelligence Artificielle, ku buryo iyo bishitse ukayabaza ikibazo ico ari cyo cyose, naho coba ikibazo bita akayobera bahinga, iza yagutoreye inyishu mu misegonda mike gose utarinze kuvunika. Mama ngo uriko urondera za Google n'ingi za YouTube ka ufa gusa gutayo, mu yandi majambo uyihiciyumviro nayo ikabona kuzanira amarizita kandi uri kurayaraba ukabona ko arayukure. Mu yandi majambo uriko urana hariho n'ivyuma bikora novuga nk'akarorero, hari nk'icyo no kwita mu mvugo y'igihinga ngo self driving cars nk'akarorero, imiduga yitwara. Imiduga yitwara. Rero urumva kubera yuko iba iri icyo no kwita automation ni ukuvuga ni systeme technique
ikorerwa muri iyo miduga nyene ugasanga iyo miduga iriko iritwara mu buryo buri automatique urumva mu buryo buri automatique nyene ugasanga abantu bariko baravunika complications ziranagabanutse ibintu byinshi cyane nko maserivisi y'ivy'amamedico iki n'ibintu byinshi kabisa bigiye bitandukanye muri iyi monde usanga biriko birikora mu buryo mu canke ubundi abantu bakoroherwa aho bahora bavunika kera uyu munsi batakivunika. Intelligence artificielle uratubwiye yuko hariho tu application bikorana hari nk'iyo ya ChatGPT hari zo bita za ruza none umuntu yo bisigura gute kuko umuntu abonye ChatGPT yumva ati ni intelligence artificielle yabona ruza ni intelligence artificielle none izo application zija gute muri iyo intelligence artificielle? En fait iyo intelligence artificielle nkuko nagenda bikubwira ubwa mbere no kuvuga yoyo igikorwa ifise no kuvuga ni machine omba canke systeme ziri informatize muri zo zikora canke se zikaja mu kibanza ca capacité y'umwana w'umuntu uko umwana w'umuntu ashobora kuyumvira zikiyumvira nkawe uretse ko zidashobora gukora ivyo umuntu ashobora gukora a 100% canke se ijana kwijana murumva ni kubwiyo ntumbero rero abantu baca bayifashisha kuko nk'ubu unye bon ubwo buhinga novuga ko ari intelligence artificielle buragisibije buragisibije uyu munsi ahantu hose ugenda uza wumva abantu bariko baravuga ikintu je na intelligence artificielle nk'ubu unye hariho n'ama application menshi gose uretse nka za ChatGPT hariho za OpenAI hariho n'izindi nyinshi nyene ntagenda dondagura no kuvuga hagiye harakorwa iz'ubwoko bwinshi butandukanye kandi zikagira zikora ibitandukanye ni mu ntumbero ahanini nyamukuru yo korosha ibintu na cane cane mu bibazo ushobora kubaza bo nk'umwana w'umuntu bikakubera akayobera bahinga ariko bimaze gushikira AI nakanye sase mu misegonda miki biguhaye nyinshi kandi ubishize mu ngiro ibintu bikagenda neza uko utari none ubwo buhinga butaraza abantu barabifashisha Google ubu rero Google nayo hariho bifitanye isano birafitanye isano ariko icyo no kubwira coco nuko vyose ku mpande zose n'ubuhinga n'ubuhinga kuko urabona Google kugira ngo uyijeko kugira ngo iguhe inyishu ni ibintu ubwa mbere wabanje kuyitamika urayitamika ibi inye ikabanza kubiguha hari n'igihe bigorana iki ariko intelligence artificielle no kuvuga yoyo unayikoresheje ni mu misegonda mike kandi guha ibintu bimeze neza kandi bisukuye ku buryo uvuga uti no aha nari kuzoshobora no kunararamo ngo ndiko ndiyumvira kino kintu byari kuzomfata igihe kirekire ariko kubera ko yifise mu yandi bazana ica ivyorosha ikanakwega n'ibintu wokuye ku birometero ikabizana ukabisanga biri ku mametero. None ubwo buhinga hari ico bumariye abantu kinini gose bimeze gute? No kuvuga uyu munsi isi tugezeko abongereza nibo bakubwira ngo this world belongs to the people who are the fast runners. Urumva mu yandi majambo bisigura ngo iyi si yegukiye abantu bazi kwiruka abantu bazi kwiruka no kuvuga ngo utazi kwiruka ni kibazo niyo mpamvu rero uri kuraraba ni ibijanye n'ivyo muvuduko ujanye n'ibintu vya internet urumva ni ibintu umuntu akora ahanini avec les systèmes ziri informatisés ziba zirimo na karavyo ku buryo iri kurakora ibintu iyo udashoboye kubangamirwa na systeme ya novuga connection ikirere kimire nabi usanga ibintu uri kurabikora bikagenda neza kuko nikindi novuga ko no kugira muri uno mwanya nuko ushobora kubona nk'akarorero uyu munsi hariho abantu benshi cyane dushizemo nk'abantu b'abanyeshuri abantu b'abanyeshuri basigaye boroherwa aho kwishuri basigaye bahabwa nk'ibikorwa byo bavunye kugira babitore bohangayika bakagira na stress ariko bikoze kuri uto du system ugasanga biriko biraborohera ariko kandi hariho nabandi usanga baba baramaze kuba addicted myandi manje baramaze baramaze kumugazwa umva ugasanga atabonye ChatGPT canke abonye intelligence artificielle kumbori canke n'izindi novuga automated systems yumva yuko abuza amahoro yumva kumenga ivyo ashobora gutanga nubwo vyoba vyo mu yandi majambo bikamuremamo manque de confiance
kumva yuko yokwizera ivyo wewe bishobora kuba ari ivyo akaguma yizera ivyo ku buryo ayibuze mu buryo mwe canke ubundi ashobora no kunahungabana gutyo. Niyo mpamvu rero urukura nabiraba cyo kime n'ayandi madomeni yose agize ubuzima baragiye barayinstalamo. Urabona nk'mu bintu by'imiduga amadrone, hari amadrone akoresha intelligence artificielle mu vy'ikiganga ho urabizi, abizi ikiganga baca banyaruka kunyumva, aho usanga hariho ama complication menshi ariko bifashije intelligence artificielle usanga ibintu biko bigenda neza mu buryo mu canke buntu. Uravuze ibintu bihambaye cyane kuko ikiganiro cacu kirashimikira kuri mwisi y'akazi monde professionnel. Uyu munsi rero uravuze yuko buno buhinga buriko burakura, buriko burafasha bugahindura ibintu byari bigumye bikoroha, ariko kandi twumvise yuko bushobora gukora n'ibintu abantu bari gukora kumbure bagahatakariza ubuzi butandukanye. Hakarorero nyimba nko muri Brarudi abantu bahora bafata ajya makaze bayapakurura akaza kimashini kibikora, urumva yuko ubuzi babutakaye. Kwa muganga nyimba abaganga bahora baza akaba aribo akubaga hakaza ubwo buhinga, urumva yuko abatakaje ikibanza. Numva yuko buje kubera intambamye kubuzi bw'abantu. Mu bisanzwe urukora nabiraba mu buryo mu canke ubundi umuzungu kugira ngo yicare hasi yiyumvire ico kintu cyane intelligence artificielle. Ubwa mbere uwo no kwita yuko ari John McCarthy niwe yabaye umufondateur canke se umutanguzi w'ico no kwita intelligence artificielle canke se ubwenge mpimbano. Ubwenge mpimbano ico gihe yabikora hari mu mwaka w'igihumbi 1950. Haciye imyaka myinshi cyane. Urumva ko haciye imyaka myinshi. Mu yandi majambo ico bagiye bakora bagiye barameliora, bateza imbere, bahinyanyura utuntu n'utundi. Uyu munsi nimba ico kintu barashoboye kugiteza imbere bagihinyanyura, mu yandi majambo urukora nabiraba isi tugezeko. Abakozi barahamagara nako abakoresha barahamagara abakozi. Rero muri uko guhamagara abakozi barabakoresha bakabahemba, kandi muri uko kubahemba ibiharuro ico no kwita mu rurimi rw'ikinyamazuru ile statistique. Statistique zarerekanye ko amafaranga ahora sohoka mu ntumbero yo guhemba abakozi basanze ari menshi bagereranije nuko boshobora kwikora ku marobo, kuko robo iyo uyikoresheje umwana w'umuntu arakora karuha mu buryo mwe canke ubundi hari igihe ashobora gusaba na pause, atagusabye pause akagusaba nk'aka vacances. Ukaza wumva boss urumva nshaka kumaka holiday nzongende nduhuke canke se numve ko nanje ngiye muri vacances hanyuma mu nyuma zoheza ngaruke. Ariko robo nishaka kubwira uko kuko yo ikora itarwa ni 24 heures sur 24 heures 7 jours sur 7 jours. Myandi majambo nta kibazo, kandi wowe ngira mizanjo ibintu nk'icyo kumbure mizanjo igiye muri vacances urumbe. Rero urukura nabiraba n'ikintu kijanye no guhemba, nandi robo woyihemba tutabeshaje. Umba woyihemba gute? Woyihemba gashe iki fungura ifungura iki ngera mwende niwe ikibazo urumva. Mu yandi majambo ni ya ntumbero yuko basanze yuko amahera b'invest canke se batanga abakozi basanze ari menshi, bacavuga ati mu kuyagabanya rero reka turabe dukiri izi intelligence artificielle zikore muri aya system yari automated kugira ngo bikunde uburyo twahora tugira tubuziganyirize mu bindi. Si nivyo gusa, uyu munsi turiko turavugana urukura nabiraba isi iri kirerekana yuko muri Afrika hariho umurindi munini w'abantu baguma bemigra canke se baba mu bihugu by'iwabo baje mu bihugu by'abazungu mu ntumbero kugira gute kurondera ubuzima. Yego bakagenda hariya ku murindi udasanzwe, kandi hari ugasanga bo bakakubwira bati twebwe akariko kose tworonka ntaco bitwaye, urumva naho twugira akariko kose tworonka tugakora, gusa ubuzima twagiye kurondera tuburonke, kuko unabwiranaje naho tuva utusanga ari kibazo. Rero iyo systeme nuko abantu benshi batayizi. Ego mama irafacilita ibintu bimwe na bimwe ku kazi bikagenda neza mu mwanya muto, ibintu bikaba birakoretse ni vyiza, ariko kandi n'amarobo ego ni vyiza, ariko kandi ako ka systeme benshi nako bazi. Uyumvire kuba ushobora kuba hakorwa ikintu bita job displacement canke se kwimura ubuzi. Urumva abo bantu bahora bakora ubwo buzi baramutse baba abashomeri isi yo cisa gute?
numva yuko hariho nk'abantu kumbure bari batunze nk'imiryango, bari bafise abagore, bari bafise abana, mu buryo bumwe canke ubundi yoba igiye gufutana neza cyane. rero imaze gufutana eske n'ubuzima n'urupfu, urumva ni ngorane. Ujya kutagira ubuzima ni igihushanyo cy'urupfu. Niyo mpamvu rero yego ivyo onye birashobora guhungabana mu buryo bumwe, ariko kandi mu bundi buryo ibintu bikagenda neza bivanye, kuko iyo systeme ntizofudika, ahubwo hagiye kuza izindi zirutizo. Biraboneka yuko wakoze ubushakashatsi bwimbitse. Uvuze yuko uwatanguje ubwo buhinga hari mu mwaka w'1950, ariko buje kugaragara mba ntihenze mu mwaka w'2021 uko. Kubera iki ariho bugaragaye kandi bwatanguye kera? Ico no kubwira coco, ikintu kimwe cyo no kubwira, uzugende urondere igitabo bita The New World Order. The New World Order, sinzi mu gifaransa nashobora kuvuga ko ari Nouvelle Ordre Mondiale, nibaza ko ari uko nyene. Rero ico gitabo canditswe n'umugabo yita Ralph Apperson. Rero ico gitabo hariho chapitre ushobora gushikako bita conspiracy theories. Rero conspiracy theories ni be mu Kirundi ndavyite gute, ni migambi canke se ni migambi y'ibanga abazungu bakora ku buryo bashobora kwitegura uyu mwaka itari buranguke mu mwaka uza, inyuma y'imyaka 2, 3, 4 reka bakayitegura. Bo bico bakora abazungu nasanze baciye ubwenge gose. Umugambi kugira bawurangure barawandika bakabika mu gitabo. Igihe bawugeneye kitaragera ntushobora gusohoka, kirazira. Nukuvuga bo bavuze bati twe turiko turabiraba kuko bivana n'ibiharuro bakora. Bo barakora ibiharuro bakavuga bati twe tubikoze nko muri iki gihe hari ibintu byinshi byopfa, hari ibintu byinshi byogenda nabi, reka tuze tubikore mu gihe runaka, mu gihe cyanyaco. Bivaye n'ivyo babona ngira ngo bashaka guprofita cyangwa se gushika ko bakavuga bati reka tubikore gutyo kugira ngo ibintu bigende neza nkuko tuba twabipanze. Ubundi ho yavutse kera muri za 1950, ariko kandi baza kuyameliora vers 2015. 2015 yari itanguye gusa nkaho mengira kiramenyekana, ariko si gose uyu munsi hoho ni atari. Rero urabona ubwo buhinga barabwijukiye cyane abanyagihugu. Ubwo buhinga mu buryo mu canke ubundi barabwijukiye kubera urukura nabiraba. Ibice ngira ngo hafi nka 50 canke 60 gutyo barabwijukiye, kubera ko turiko turanabiraba burya kujya tubwirwa ngo uko iminsi irushiriza kwegera imbere ngo niko n'ibintu birushiriza kuba bibi. Mu yandi majambo hariho ibintu bisigaye bigoye, aravuga ati ngejo ni heza, reka barabesha. Urumva ni ikibazo cyo kudasoma. Urumva rero ngo uko iminsi irushiriza kwegera imbere niko n'ibintu birushiriza kuba bibi. Mu yandi majambo urukura nabiraba hariho ibintu uyu munsi bisigaye byarabaye agacamutwe, bisigaye byarabaye akayobera abahinga, ku buryo urukura nabiraba ku gukoresha ubwenge bw'umwana w'umuntu usanga ari kibazo. Uyu munsi nk'ubu ndashaka kuvuga nka karorero, hariho abantu usanga kwandika CV cyangwa resume, abanyamerika nibo babizi n'ababa muri Canada, CV kugira ngo bikunde uje gusaba akazi. Uyu munsi hari abantu batabizi kandi bakitwa yuko bahejeje amashuri, ariko kandi umaze guconstitute cyangwa se guhanuza iyo Intelligence Artificielle iragukorera CV imeze neza itagase, mbere wanashimika ikanemego. Sivyo gusa mu biganga uyu munsi ariko haraba ibintu by'ama complication, iki ugasanga ibintu biraguye iki, kandi urabona ku munsi hagenda haraba des innovation, ibintu bikagenda biragira. Rero iyo babyifashishije ucu usanga iri kiratanga ivyiyumviro binakurengeye wewe kugira ngo bitore byo nagufata nk'amasabi, uwo bitora byo gufata amasabi, ariko yo yurumva irorosha ubuzima. Si nivyo gusa mu guhera heza abanyeshuri basigaye batamba, ubunye basigaye bavuga bati twege duhawe devoir kubera iki twigo dufise akuma hari kadutunganiriza byose. Umva ko ari ikibazo rero bakunze bahura naco nuko badakoresha bwa bwenge karemano, ico bita intelligence naturelle. Badakoresha bwa bwenge karemano kugira ngo biyumvire, ugasanga abanyeshuri nka 10-20 basigaye bakora ibintu biri muri copie code.
ugasanga nka 10 bose bafise response zisa abo bantu urumva ko bamanota numva ko bakoze nk'amarobo reka misanze hajya mbamura amarobo umva abantu igituma dutandukanye n'izo intelligence artificielle yo dufise ubwenge karemano turashobora kubaza ikibazo kimwe cyane tugahabwa ikibazo examen imwe ariko tugiye kwishura turi nk'abantu 10 ntitanga bimwe kuko nitumva ibintu kumwe ntidutahura ibintu kumwe aho rero niho dutandukanye n'izo intelligence artificielle. None ku bwawe urabona ko ubwo buhinga nyene bwogwizwa ngaha mu Burundi? Kuba bwoshobora kugwizwa nubwo novuga ngo buhagarare no hava nsanga ndiko ndibeshe kuko mbisanzwe tubwirwa yuko uko ibihe bigenda biratera imbere umuzungu uyu munsi ntiyicaye nimba harashoboye gukora intelligence artificielle akari inyuma karahinda ntibaryamye ntibaryamye mba kari inyuma karahinda bo baguma bakora uyu munsi nimba twebwe dushoboye kubafata dufate tukabafatira kuri intelligence artificielle ejo haravuka ikindi ugiye kusubira kubafata ejo haravuka ikindi kirazira ivyo byavuze n'umukuru w'igihugu muri Madagascar bita Andri Rajoelina niwe yavuze ati umuzungu urinze ubona umufata yararahiye aranana aravuga ati jewe jewe uzomfata kugira ngo tunganye nzofuma mbakwisi mwe muzokwama muri ababega cyangwa se abasegerereza imbere yacu ntibizokunda yuko mwebwe muzodufata twiretse tutakiri niyo mpamvu rero kuba yoshobora gukwiragiza ni byiza kuko urumva natangiye mvuga yuko yorosha ibintu mu masektere amwe y'ivyakazi mu buryo cyangwa ubundi ariko kandi iza kwica ibintu mu gihe tuyihaye ico bita high dependence ukuyidepanda ko gose umengo twebwe ducisa amarobo umengo naco twokora ahubwo tse twiha umwanya yego bitugoye tukayikoresha kugira ngo inyarutse ibintu ariko kandi bibaye ngombwa yuko twiyumvira dutore inyishu zibiye mu bwenge bw'iwacu naho nyene tugakoresha ibintu bigafata kumbere rero mu gusoza kino kiganiro mu kukirangiza urahanura iki rero nk'abanyeshuri n'ubuhe buryo wobahanura boshobora kwikoresha neza kandi ntigire ihungabana mu bwenge bwabo canke mu bumenyi bwabo? Cyo ni kibazo ciza cyane kandi cyumvikana bo ico novuga coco ndibuka igihe kimwe narigeze bo ndavyite kuyihabura ndavyite kuyicalenginga ndazi en fait narigeze kuyibaza ikibazo ndavuga ChatGPT canke c'est bon système za intelligence artificielle ndayibajije ikibazo ca ndayibwira nti iki kintu sico urampeshe urububeshi nayo mu kunsubiza yaciye imbwira ati reka none wowe wari wumva ko twari kugira gute umitangiye kunsaba itangiye kumpropose ati none wowe wari wumva twari kugira gute ca ndayibwira tumbiriza rero ndakubwiye wamengo twari ko turayaga wamengo twari abantu imbona nkubona ndabatumbiriza iyo réponse watanze siyo ya vrai niyi epfo umanutse ko yabandanje inyishu epfo umanutse yaciye izana iyindi nyishu iri bien élaboré harimo n'ivyimviro byanje bishase rero gusigura mu yandi majambo twebwe natwe nyene tutigize irobo no kuvuga wi challenge irana kubaza ati erega wa muntu si robo uje sindiko nakorana ni robo kabisa no kuvuga uko biri kose inyishu nimbizi duhaye simvuze ngo tuze tuzanka igihe cyose hari ziba zirizo kabisuravye unagize na recherche ugasanga c'est vrai ariko kandi ntitubabaja ntitubabaja gose bwo kumva yuko ngira ngo turamutse tuyibuze oba tugowe kwisi no nari kibazo kiza zitaraza iyo system byari bimeze gute dusubira inyuma ku batubanjirije ba papa bacu basokuru n'abasogokuruza mu kwiga amashuri yabo barakoresha ubwenge bwabo karemano bagakora ibintu bidasanzwe nico gituma iyo bahejeje wasanga kabisa igifaransa abo kubitira igifaransa mengo yize mu Bubirigi mu Bufaransa ibintu nk'ivyo ariko rabo uyu munsi mwana araheza amashuri wagenda kumaza avuga icongereza cyangwa igifaransa basafuma nagerageza akarusha n'utamaze na primaire muri make gukoresha
intelligence artificielle ni vyiza kuko nivyo bihe turimo. Naho bigenza gute ntushobora kubifuta, ariko tumenye ingene tuyikontorora. Tumenye ingene tuyikontorora kuko turashobora no gukora ibintu bikagaragara yuko dusigaye dukora muri systeme ya robotisation. Umengo turamarobo, no, nous sommes des humains, turabana. Mu yandi majambo twitandukanye nayo mu gihe vyabaye ngombwa twifashishe intelligence artificielle, ariko bitari ngombwa koresha ubwonko. Mbega uyu munsi nk'umwanditsi ashaka kwandika nk'ikintu nka texte ku buryo nyene ushaka kuvuga ati ni ivyiyumviro bimeze neza bihako kungana na intelligence artificielle, kuko uyu munsi ahubwo buhinga bumaze kuzira ubumengo umuntu nta kintu na kimwe kizima yo kwandika. No wanditse ikintu kizima cyavuga ati iya ni chat GPT yakoresheje. Ivyo byo ubivuga ku iki? Attention rero, abahinga muri ibi bintu bya intelligence artificielle barakubwira bati twebwe turafise ubushobozi, kuko mbisanze utarabimenya hariho amabanga menshi tutazi. Muri ibi bya intelligence artificielle hariho abantu iyo wanditse nk'ikintu dufate nkubonye nka intelligence artificielle hari nk'ikintu yanditse cyangwa se yakoze, wowe nawe ugaca wikorera ibintu barafise ingene babipima bagatora ati uyu n'umuntu, iyi nayo ni intelligence artificielle. Wowe rero urumva kubera yuko ubwenge bwiwawe hari ahantu buba butaragera cyangwa se hari ibintu uba utarahishurwa, uca usanga ari ikibazo kugira ngo ubivumbure. Ubu ndagwa nk'akarorero kuko abaririmbyi uyu munsi batacikomporeza indirimbo, akubwira ati no, kubera iki je nshobore kugorwa ngo niko ndakompoza indirimbo kandi mbona intelligence artificielle iri haye. Wowe icakora arayiha titre, amaze kuyiha titre agaca yiha n'amajambo amwamwe ifatira ko kugira ngo nayo idevelope. Urumva mu yandi majambo uri kurana biraba, urumva ko umuntu adasanzwe, burya umuntu ntasanzwe muri we. Icakora wewe kandi intelligence artificielle cyangwa se chat GPT nishobora kuyikoresha ni ukuvuga ikora kuri commande cyangwa kwitegeko y'umuntu. Umuntu niwe ayibaza hamikishura yisunze ivyo yabajije. Mu yandi majambo itabajijwe nishobora kwishura, idasabwe ubufasha nishobora gufasha. Urumva ko ari ibintu bidasanzwe, ariko kandi iyo umuntu ayishinze gose bimuzanira ubute, isho bita laziness, bikamuzanira ubute mu bintu by'kwiyumvira. Umvuga sanga aho yokoresheje des efforts twigoro kugira ngo yiyumvire, ugasanga ntareka ariyumvira. Mu yandi majambo nkuko natangiye ndabivuga mu majambo make kandi yumvikana, igihe tuzikoresha bidusaba yuko tuhagabira, kuko tuhagabiye tuzosanga twaracize nk'abaja deje scrap. Tukamenya duti hari igihe tuzadufata tukiyumvira, tugakoresha ubwenge bw'iwacu karemano. Singoma giye cyose zo kwabyo dupanda ivyo, kandi hazogera n'igihe bizohagarara. Ega ntibizobada ibi nivyigihe, kandi nivyahagarara hazoca havuka ibindi nuko. Reka rero ndagushimire cyane Cedric Kombore, akajambo kanyuma ubwira abariko baradukurikira nakaye. Kuba ariko baradukurikirana, ubwa mbere ndabashimiye gose kuko bo badahari natwe ntibaduhari. Mu yandi majambo baradushigikira mu ntumbero yo kuraba ibiganiro vyacu, ariko kandi bamenye yuko gukoresha intelligence artificielle sindi ngaho kugira ngo ndabibabuze, nta nivyo noshobora. Oya, kuko mbisanzwe isi uko ibihe bigenda bija imbere igenda ituzanira ibintu bitandukanye, ibishasha kandi ituzanira ibintu bitandukanye. Mu yandi majambo kubibamwo si kibazo, ahubwo tugira ubwenge bwo kubibamwo. Tumenye duti mbega ibi bintu biramutse bishitse bikaza tubibemo ku ruhe rugero canke tureke kubibamo ku ruhe rugero. Aho niho ubwenge rero bw'umwana w'umuntu butangura gukora, bugutandukanya wewe ni robo. Nuko rero turagushimiye cyane Cedric Nijimbere ku kanya mwaduhaye. Twizera ko kuri ikindi gihe ntitwabatuma ko Kombore muzo basha kwitaba kamo kacu kugira ngo muzosangize ivyumviro. Nta kibazo hatabaye kugorana kwa kanya. Yes, nuko rero bakunzi ba PITV, aha niho turangije kino kiganiro. Mwari kumwe na Moses Angelo n'umutumire wacu Cedric Nijimbere. Rero mugire partage, musige commentaire ari kibazo mushaka kubaza mu kibazo kugira ngo tuzobashe kukimushikiriza ashobore kucishura. Mugire na like
mwari kumwe na Moses Angelo, bye bye.